mu kirundi rero ngo ntawe uvuga umuntu umwe mu bwinshi, yaba n'Imana bavuga Imana, yaba umwami bavuga umwami, bose rero ni mu rudende kandi nta muntu asumba Imana n'umwami mu cyo n'imigenzo y'abarundi. Umuntu w'umugabo wewe rero iyo umuhamagaye mu bwinshi ni nk'igitutsi kuko ubumugaye kubera iki? Ubumugaye kubera abantu bavugwa mu bwinshi ari batatu. No kuvuga umuntu afite abavyeyi canke abaganza, arimwo abaganza bamuhagurukiramo, kuvuga abatabitahura byo baganza nibaza ko babizi nibijanye na yundi muntu ashobora kukuvugiramo atari wewe, kuko ntuburi kubwira nyamuntu uburi kubarira n'abavyeyi bari muri we. Ivyo nibaza ko batemera ivyo bupfumu nibiki byava bibagora gutahura. Umuntu wa kabiri ashobora kuvugwa muri bwinshi ni umukenyezi inarugo, igihe nk'abantu baramukanya bashitse mu rugo bakavuga bati yemwe abo ngaho muraduha. Nta mugabo rero yitaba iyo bavuze ngo yemwe abo ngaho, kuko amahita umugore inarugo, kuko arimo benshi baba abo yavyaye canke n'abakiri mu nda yiwe. Umuntu wa gatatu bashobora kuvuga mu bwinshi ni umukwe, ariwe kandi bita umupfasoni naho yaba ari umugabo, kuko umukwe nawe aba yaserukiye umuryango nabi wabo bose. Uno munsi rero iyo uri kuraraba umuntu umwe ukamubwira ngo mwaramutse ngo twashaka kubabaza atari abandi banaserukiye biba bigoye. Izo mvugo rero zo gushira mu bwinshi zoba zazananywe n'ururimi rw'igifaransa cyane cyane, kuko igihe cy'ubukoroni gitanguye abakoroni bo baje ntibaba bariko baravuga ivyabo bonyene, baba bavuga ivyo batumwe. Ni ukuvuga yaba rujya ariko arashikiriza ijambo n'uwamutumye, byaba ngombwa rero ko bishira muri bwinshi, kuko atari ijambo umuntu umwe yateguye mugira vugisha. Kuvugico rero abarundi baca babifata uko umuntu wese wumva ngurumva ngo nakubashye ngo mwebwe oya kijya sikirundi twumviseho nk'umuntu w'umugabo ho ngo kumubwira muri bwinshi ko kuba ari kumutuka. Kazoza FM, be your own boss.